Furaha yangu kuona nimefika salama kwa sababu hali ya hewa ilikuwa mbaya wakati wa safari. Kwanza ni juu ya mvua, kuna watu wanazoea hali ya hewa wanaijua. Nashukuru Mungu kuona nimefika salama. Maajabu ambayo mmefanya Tanzania ni aje? Maajabu ni kama balozi wa Star Times ya Tanzania. Mnajua kama Natasha nyimbo zangu zinapigwa. Kuna nyimbo yangu inaitwa Shata na Duga. Hakuna siku inakosa kupigwa kwa Star Times Swahili. Na waza Warundi wote wanajua. Yeah. Ile Star Times imekuwaje unakuja kuwakilisha kuna Star Times pia? Yeah, nawaza mliona niliposti nikafunga mdomo, nikafanya ile hashtag ya vile. Burundi walishtuka kama nilikuwa balozi Tanzania. Hivi inakuwa tena balozi wa Star Times ya Burundi. Yeah. Habari tulizokuwa nazo tuliambiwa kwamba unaenda kwenye Tigo Fiesta ambayo ingefanyika tarehe 16. Ghafla ikawa imechange kwenda tarehe 8. Kwa nini unarudi? Usingesubiria pia? Hapana. Mimi sikuenda kwa Tigo Fiesta ama Wasafi Festival. Ilikuwa ni Star Times. Unajua watu wanaongea sana. Yeah. Tukiachana kazi ambazo unafanya Tanzania, ni kitu kingine ambacho unafanya? Tanzania ilikuwa ni mambo matatu. Star Times na kumleta Fiston kuangalia kazi zake kama ziko sawa, tukuje naye kwa sababu na yeye pia alishangaa kwa meneja wangu ambaye ananisimamia kazi zangu Tanzania. Akaturuhusu akasema Fiston hivi iko poa ataweza kufanya kazi kama mimi. Na kingine napo na mkataba wao wa kwetu na Natasha. Unamleta Fiston nyumbani hivi amewiva ndo anatumia kazi zako mwanzo mwisho au? Hapana. Hata Traveler anifanyia kazi mpaka mwisho kwa sababu kuna Sasha, kuna Jordan, kuna watu wengi. Sio Fiston tu atanifanyia kazi. Mimi nataka kila mtu anifanyie kazi. Tanzania mimi naweza sema kama ni nchi ambaye napenda sana. Itaweza kuwa ni nchi yangu ya pili kupenda sana. Zingine kuna Kenya, kuna Tanzania, kuna Uganda, kuna Rwanda. Unajua wasanii lazima nikaribishe. Ni jigijigi lazima sema Natasha njoo. Mimi nilikuwa na big deal ilikuwa ni Star Times. Na mambo sio mabaya. Asante. Yeah. Natasha katutanga cyukuramutsa. Ego nanje ndabaramukije. Abahora mu gihugu ca Tanzania wobwira bariko baratwumviriza mu misi wari umaze cyo ari kurarangura nk'umunyamuziki. Ego cyane yari nk'umu ambassadrice wa Star Times yo muri Tanzania guserukira igihugu. Mu nyuma ndaraba akazi ga Fiston. Murabizi ko Fiston aramurungitse ku ishure kugira Musafiri Traveler amwigishe ibintu vya video kandi yatwemereye. Ego murashobora kumutwara Fiston kubera amazeyo amezi 3. Yeah, nikindi nacho ni contrat ya Kwetu Studio na Natasha. Kwibaza Star Times cyane mu Burundi irahari mu bihugu bitiza East Africa, kubera ki bahisemwe Natasha? Je ndibaza Star Times kubera indirimbo zanje Star Times Swahili muravye ari indirimbo Duga na Shata na musi itarenga muri televiziyo. Rero je ndibaza bararavye ninde azwi ninde tubona cyane mu Burundi ni Natasha. Je ndibaza no mu Burundi mwabibonye baci bakanguka bavuga ati reka dushire Natasha ambassadrice wa Star Times yo mu Burundi. Ni ibintu vyiza kandi ndabashimye Star Times yo mu Burundi. Yeah. Bacanke bari bazi ko amashira hamwe yo hanze garatangura kubona aba artiste bonga kuki abarundi batatanguye kubona ubwa mbere. Star Times ikorera ngaha ku butaka bw'u Burundi kubera kibagiye kubona ari uko babonye hari abishushe. Sino bivuga ko kenshi urazi mu Burundi ni mu Burundi n'umuziki ngira ko umuziki bawufata nk'akazi. Twe turiruka tunapambana sepeke kubera dukunda ivyo ni Imana yaduhaye don. Uravyuka mu gatondo ugasanga indirimbo y'urukundo, indirimbo y'amahoro. Mu Burundi ngorane umuziki bawufata nk'igikinisho. Me urashobora kuronga mahera wandise ko Natasha mwifana yawe, Natasha mu telefone yawe, Natasha me niba ugiye muri Tanzania, Uganda usanga amazi arimwo umuririmbyi canke ugasanga ibintu byinshi abaririmbyi babari nubona ibi ubona gusa abaririmbyi mu ibarabara. Rero mu Burundi taravyemeye turabikora togera gute. Natasha ikibazo cy'amatatuwaje cyabaye ndanse kuri Natasha abantu benshi kirakanyanywa. Bari hehe. Umviriza je ndashima Imana cyane. Urumva ni ibintu vyaje uko nyene n'umwana wo kumusaga yitwa Elwa yabitanguye ndatangara ndarira vuga no c'est pas possible. Haje uhundi rero nimba ari Danson uhundi nawe Cedric uhundi nawe sindabazi tatuage. Wow ari nga aduze gatoya chomba ndanya. Yeah, Natasha la boss.
No maza. Witwa? Guy Frank. Sio majina ya kawaida haya. Kwanza Natasha sio wa tabu canke urumva je ndashima Imana nukuri urumva kubona umuntu agira tatuwaje ya Natasha je nyene na tatuwaje mfise na tatuwaje peut-être ndashobora kukikora urazi mizuka ikipanda ndo hivyo lakini jewe vraiment na tatuwaje mfise ndashima abafanzi baguma bicapako Natasha amaraso akava kubera Natasha je ndashima Imana arabantu ejo bazokwica pino cyangwa bakicapa arantu mutazobona ariko umuntu akavuga je ndakunda Natasha je ndabishima kubera si n'ubwa mbere kuva umuziki ubaho je sindabona umuririmbyi umufanzi yicapa ko umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi harabatsanguye kubaha iyindi ntumbero ati uwicafye ko Natasha acatanga amafaranga atubagiye kuba benshi gusumba narijya bamwe bavuga bati bakeneye agafaranga ni benshi capa ko Natasha la bosi amazina ati bagiye kwiyongera ku byinshi ubagiriki jewe umviriza uko kwicapa Bob Marley bakicapa Jackson je shaka ko bacapa Natasha ndayafise nzo yatanga nitwa la bosi kandi ico wita la bosi sikuvuga mfise je ni Natasha nyene urumva ariko izina ni ryo muntu me ico mfise nzobaha mfise amajana ngaye nzobaha uwazocapa umubiri wose azoronka amamiliyoni urumva n'umubiri wiwe kandi kwerekana ko bankunda cyane bazopime bacape babandi basange urumogi n'abagore babahere urumva bararaba wo bacapa la no yego Natasha bari batwemereye yuko Fiston tugiye kumubona yiga gukora amasanamu mu kiringo cy'amezi 6 ntihenze ariko twamubonye agarutse mezi nka atatu atarenga kumingo imisi ngahe byagenze gute yararonse experience yarakeneye canke azotinda subire ego nari nabivuze Fiston ndibaza twaramurungitseyo amezi 3 barambwira ati je sishobora kuba muri Tanzania ayo mezi 3 ndashobora kugira ukwezi nkagaruka ndabwira Fiston urashobora yihangane ugume amezi 3 nitwabona ko utegeza kuguma wiga turashobora kuguma n'amezi cyangwa n'umwaka me amezi 6 turavuze amezi 3 Natasha umaze kugaruka Fiston mwari kumwe hariya muri Tanzania atari banga umaze kubona hageze umaze kubona ko Fiston ashobora gukorera no musamasanamu yawe Fiston araza kubabwira wenyene Fiston amaze gukora ama video menshi ni kubera nashobora gushira mu zina giwe ni kwetu studio ariko ama video amaze gukora ni menshi abaririmbye arashobora kubabwira ya naka cyangwa akagira secret kubera nashobora kuvuga video kubera baramuha bakamubwira iyi video ndayishaka mu ijoro urumva agakora mu ijoro mu gatondo akayitanga bakaca bashirako izina uko me muraza kubona ivyo nanje sishobora kuvyemera nshaka atangurire ko jewe Natasha yo nga mu Burundi narababwiye ko ari indirimbo shaka gukorana n'umuririmbyi nganyene mu Burundi muri uyu mwaka nyene jewe dimanche mfise kandi voyage nge mu Butaliyano n'umugabo nayo mambo ya kubembeleza si bento urumva ariko indu nyene negeza gukora collabo n'umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi ya gukorana pastor time namwebwe kuzofashiki n'abaririmbyi je ndibaza ni ikintu kinini cyane kubera nzoboneka muri televiziyo urumva ndashobora kuronka akanoti nkabaho nk'umuririmbyi nivyo tuhora dukene uso indirimbo ukaronka basi n'amahera yo kuri hirya ndirimbo canke video je ndibaza nzobaho urumva ndanezewe cyane n'akazi ndonse ndashima Imana.